uyu mugabo uzomubona buriya mu myotsi nk'amaninja, uzomubona kubita imigeri nka Boyka Scott Adkins cyangwa se Donnie Yen. Aho byakomeye ni watabara gutsimbataza amahoro, kurwanira agateka kazina muntu no kurenganura abarenganijwe, nicyo bimuranga. Agukubise umugeri umengo ugonzwe n'ikamyo, ingomo yiwe imwe gusa yicinka, uyu atakwishiye kumugaza. Ariko birumvikana ivyo nivyo muri filime. Ikibazo abantu benshi bakomeje kwibaza, ese koko ivyo uyu mugabo atwereka muri filime asanzwe abikora no mu buzima busanzwe? Izi triple kicks, round kicks, izi uppercuts yozikubita no mu buzima busanzwe? Nawe ni mufise amakenga, aha niho wagomba kuburi. Uyu ni filmmaker, ni Chief Executive Office, akongera akaba Chief Economic Office wa company itunganya amafilm cyangwa se amareresi ahi iwacu mu Burundi yitwa The Real Boy Films Company. Uyu kandi ni coach mu ishuri ryigisha ivyerekeye ukuntu amareresi akinwa cyangwa se atunganywa yitwa Burundi Film Academy. Iyo ni BFA. Uyu mugabo yagukiniye filime nyinshi zagiye zirakundwa hirya iyo nino, nk'umuco mu mwijima, Rage, Trigger cyangwa se imbarutso y'umujinya. Ariko yitwa Nsoro the Hero yatangwe gusohoka kuva itariki 20 ukwezi kw'icumi mu mwaka wa 2021, niyo yatumye uyu mugabo amenyekana cyane kurushaho. Uyu mugabo ni wamwegera zo kubwira ko akunda imyitwarire cyangwa se inyifato z'umuririmbyi akomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda yitwa Bruce Melody. Uyu azokubwira kandi ko akunda umukinyi w'amareresi akomeye cyane ku isi twese twakuze dukunda yitwa Donnie Yen. Uyu mugabo tugomba tugaruka kuri uyu munsi wa none, niyo ariko arakina muri films akunda gukubita hita migire ya Donnie Yen naho umengo niwe mwenyewe. Uyu mugabo ku rutonde rw'abakinyi b'amareresi yo kugwana ahi iwacu mu Burundi aza mu kibanza cya mbere. Abamuzi neza ntibamugereranya, ivyo vyo ababizi barabizi. Amahoro y'Imana bane namwe, mukomeze kugira ibihe byiza mwese mwahisemo neza mukadukurikirana. It's animation time. It's your boy, your favorite Abdish, the king of animation. Iyi ni Abdish Empire, niyo yama yabateguriye buri munsi gatanu kuri gatanu. Mwahisemo neza, ikaze. Bombo bombs, bombardment. Intari y'umuji, king of animation, the master, the monster, the tough dairy and the one and only. I'm especially upon right Tizu. I don't care who is doing better than me. I'm doing better than I was last year. Then it's me versus me. What I'm looking for is what is a picture on the dreams and I go after them, so that when they win some reality, you are the first one to notice it. If you love my life, you too. If you don't, I don't care. Never stop when I'm tired. I stop when I'm dull. So me, I want to become something big and tall. Imbere ko tubandanya rikamaze ndagusaba cyane subscribe nimba utarayifyonda kugira ngo ibiganiro nk'ibi ntibizoze biragucika. Warrior, Guerrero, Kriegerin, Nsoro the Hero, Game Changer, Nsoro Libertienne. Uyu mugabo rero amazina yonye kuri bamwita Iradukunda Libert. Uyu mugabo mu gihe turabona karanga muntu yiwe bizo kugora kumenya umwaka yavukiyemo, ariko uyu yavuze tariki 23 ukwezi kwa kabiri. Harabavuga mu 1990, abandi bakavuga mu 1992, abandi bakavuga ibindi. Ariko uyu yavukiye mu gihugu cy'u Rwanda neza na neza aho bita i Butare. Uyu avuka mu muryango w'abana babiri b'abahungu, akaba ari umwana wa kabiri. Kazomwita umuhererezi ntuzobulibesha na gato. Abavyeyi babo bana babiri b'abahungu, umwe yari umurundi yundi yari umurundi kazi. Ubwo Liberty yari afise imyaka 6 gusa y'amavuko, abavyeyi biwe baje kwimuka bava mu gihugu cy'u Rwanda baza mu Burundi neza na neza mu ntara ya Ngozi. Nyuma y'iminsi mike rero abavyeyi babo bana bose baje kwitaba Imana. Imana ikomeze kubazigama mu kuboko kwayo kw'iburyo.
amashuri yo kumenyereza abana maternelle uyu Liberty yayize mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ay'intango ndetse n'ayisumbuye yayize mu ntara nziza cyane ya Ngozi. Sivyo kandi uyu Liberty yize no mu seminare yahariye Mureke. Iradukunda Liberty rero kaminuza yayize hariya nyine mu ntara ya Ngozi. Igihe yari yiga mu mashuri yisumbuye, uyu Liberty yigisha taekwondo, abenshi uzokumva bayita karate. Ivyo byose rero yabikora mu rwego rwo kwiyungunganya. Nyuma yo guhereza ayo mashuri rero, uyu Iradukunda Liberty kubera gukunda kwiga ndetse no gukunda kurondera ubumenyi hirya iyo nino, uyu yagiye mu gihugu ca Uganda ndetse na Kenya, agiye kwiga gusa ibintu vya cinematography. Nyuma yo kubona rero ko ubumenyi afise akwiye kubusangiza abandi, uyu yaje kwiyumvira ishuri ryo kwigisha ku filimi zikinwa ndetse zikogwa, aho iryo shure yaje kuryita Burundi Film Academy. Ivyo byose rero ni kugira haboneka abakinyi b'amareresi babifise mu bumenyi no kugira baze barakina ivyo bazi neza cyane, na cyane cyane ko ari uguteza imbere no kubaka neza filime ndundi. Aka kanya twari kuba tuko turavuga ko ari umugabo w'abana babiri, ariko umwana wiwe wa kabiri Imana yaramwiyegereje. Umubona umenga aracari umusore, ariko uyu yakuze ubugeni n'umugore wiwe w'umuganga, aho hari tariki 25 ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2019. Ubwo birumvikana mu mwaka wa 2024 imyaka itanu irakwiye aba babana nk'umugabo n'umugore imbere y'amategeko. Ni Iradukunda Liberty cyangwa se Liberi. Uyu mugabo yamenyekanye cyane nka Nsoro the Hero, imwe muri film series cyangwa se filime y'urukurikirane itazokwigira yibagiranwa na rimwe. Iyi ni filime yamwubakiye izina ku rwego rukomeye. Uyu mugabo mu Burundi bwose ni hake uzosanga batamuzi. Izina Nsoro the Hero ryaramamaye hirya iyo nino, ndetse bamwe bagiye baravuga ko iyi filime y'urukurikirane Nsoro the Hero ari imwe muri filime z'ibihe byose aha iwacu mu Burundi, film of all the time. Uyu musore abantu benshi bamaze kumukurikirana neza 5/5 baremeza ko uyu musore yazanye impinduka muri filime ndundi cyangwa se revolution, kuko uravye neza na neza uko filime ziwe ziba zikinywe urabona neza ko ziba zitandukanye n'izindi twari dusanzwe tumenyereye. Ariko yene birumvikana ivyo akora bigomba kugenda neza kuko akora ivyo azi neza ndetse yize. Abakurikiranye filime y'uruhererekane yitwa Umupfakazi bo ndibaza muri ko muranyumva neza cyane 5/5. Abaravye Divorce nabo nyine ndibaza barabizi. Uyu mugabo we ntasanzwe mu vy'ukuri, abamaze kumukurikirana neza 5/5 birabagora kumugiriranya n'abandi bakinyi ngaho iwacu mu Burundi. Uyu musore akomeje kwishimirwa n'abatari bake, akomeje kwagura imbibe hirya iyo nino. Uyu mugabo by'ukuri akwiye gushigikirwa mu bikorwa vyiwe ndetse tumwitezeho vyinshi. Uyu mugabo abamukurikirana neza buri munsi bo bamaze kumutazira agiye mucenja cyangwa se uwahinduye agakino bamwita Nsoro. Uko bisanzwe kiganiro ni animation time. Jende Abdish, reka ivya Nsoro tubigarukirize ngaha, hasigaye time will tell, umwanya ukwerekana ivyo tubikiye. Reka ndagushimire cyane witwabanye kuva ku munota wa mbere gushika aka kanya. Imana ikwongereza imigisha. Reka dusubire mu bindi biganiro bikurikira. Iyi ni animation time, ariko nimbutse na subscribe yifyondi kugira ngo ibiganiro nk'ibi nibisoze biragucika. Don't wait for the perfect moment. Take the moment and make it perfect. It's your boy, your favorite Abdish. Ciao, ciao.